yesahesa bakunzi ba Steve TV ndabafitiye ikintu gishasha cyane gose nariko ndataha ci imbere y'urupangu mbona umwigeme cyane gose nabonye ku ma ecran atandukanye ku ma TV menshi ariko arakina filme muri industry ya Gitega filme ariko rero cyashimba kumuvugisha ariko yarari ku rupangi wabo yari karacata kumbure ngira ngo yari karakora sharere y'ifilme bariko barakina ndabaramukije cyane gose mahoro shalom ndakunda gukunda mu dufilme twishi cyane rero je nkuko sanzwe ndumuntu abikora cyane gose mvuze ati sinogenda ntavugishije umusitare kazi nkunda kubona hirya no hino muri Gitega bazi mbega abatakuzi bo bakwita gute atari bya filme atari bya filme ndetse ko atazina rya filme mfise amazina ni Subira Emmanuel Subira Emmanuel ego ni Steve TV nkuko dusanzwe tubikora turatembera hirya no hino tukaraba impano zitandukanye tukaziduza mbega wewe nakaye kajambo mbwira abakunzi ba Steve TV kugira duce tubandanye abakunzi ba Steve TV ndabwiye ko ndabakunda ego turagomba gukoresha akanya kubera urabona ndakwinjiriye kumbure hari utwo wari kurakora mbega muri Gitega filme uno munsi narakubonye uri kurakinayo mbega hari bishasha muba mufise muri ko muradutegurira birahari two turakina filme iseri yitwa Niko Zubakwa tugeze kuri episode igira 5 yani byo bishasha dufise utwo turakora okay episode igira 5 mbega wewe nk'ukuri umwigeme gukina filme uno munsi muri quartier ino quartier yiwanyu utuyemo bariko bavyakira gute ko tubona abantu benshi babaye abasitari kazi cyanke uco usanga batanguye kuba critique ukundi mbega wowe uri ko vyakira gute ufise yihe shusho muri quartier wanje nibaza ko mfise ishusho nziza kuko iyo dukina itwo dukina bitabaho twa dukina ibintu biriho biri mu kibano twotanga impanuro turabantu turavuga butumwa mu majambo make twotanga impanuro urumva abantu bose nibaza ko bavyakira neza uretse uwo baracanganikiwe nyene okay ngo bariko baratanga ubutumwa muri filme mbega urya mugwi uri kurakinamwo urumva uwishimiye birameze neza ego Gitega filme ndayikunda cyane gose ndayishimiye ego mbega ko nkunda kubona uri umwigeme umwe uri kurakina muri rya industry ya Gitega filme nta bandi bigeme wo kwemvita bakaza muri Gitega filme kugira baze kugufasha bahawe ikaze nagira baruzuye nagomba cyo ndababwira ati imiryango irugaye ariko urumva iracuguruye cyane gose ego Subira ndagomba kubandanya none nakaye kajambo wobwira abakunzi banyu ba Gitega filme ikintu wabwira abakunzi ba Gitega filme nuko babandanye badukurikirana babandanye badusupportinga babandanye badutera intege ko turabakunda kandi tubafitiye byiza okay abakunzi ba Steve TV abakunzi ba Steve TV ndabwiye ko ndazi ko bafitiye ibintu bikomeye cyane cyane gose jezo kuba ndabazana naho hazobasambira izijoro saa 3 ndiko ndataha nkuko nyene zogenda ndabavumuye ndakubonye urazi na DJ Sisi nawe de one day nzomuvumbura nahazo bari mu kabare nzomuzana kuri Steve TV okay babandanye rero bakwizigiye ko byinshi cyane ko ndazi nawe ndakwizera hari byinshi uzokora sawe ndaje ndakwemera cyane gose ego turabashimiye ngende mwatwakiriye mutatugaye ko ari abandi bacavuga ati mwe murano masasi ishobora kukwakira ariko we watwakiriye reka vuga ati Imana iguhezagire cyane merci beaucoup Imana iguhezagire bakozi wa Steve TV twari kumwe n'umwigeme akina filme muri Gitega filme yababwiye ibintu byinshi bikomeye cyane naye ndamushimiye cyane gose Subira nizere ndahijya ejo nina gukenera mu mwanya wiramvuye ndaguteguje uzonyakira cyane gose ntakibazo okay tubinginga muke mugenda kuri channel akinirako aho bapostinga yitwa Gitega filme ucubona isezo bariko barakina bageze kuri episode ya 5 filme yitwa Niko Zubakwa ego ucugenda kuri Steve TV nawe ucugira subscribe share comment n'ibindi dushishikare kubahereza ibintu bitagase ciao